muri uru rwandiko rw'ishirahamwe Ligiteka riri kumwe na King Umurundi Freedom rwatewe k'igikumu n'abarongoye ayo mashirahamwe uko ari abiri aribo Anshar Niko yagize wa Ligiteka na Vianney Nizigiyimana wa King Umurundi Freedom babikishije mu nteguro yabo bise umuseke bose bavuga ko uko leta y'u Burundi yavyifashemwo mu kwakira igitigiri kinini cyane c'impunzi z'abanyekongo ziri mu mico itandukanye nukuvuga abanyagihugu basanzwe hamwe n'abarwanyi vyatumye hari vyankenerwa vy'ibanze bitari bikizo mpunzi zitaronka ugushira mu masite mu bigo canke mu makambi ya gisirikare abarwanyi navyo nyene biri mu bihagaritse umutima abatari bake ndetse bikaba ari ngombwa ko iyo mirwi igumizwa ko ijisho ku bwayo mashirahamwe uko ari abiri avuga ko yakurikiranye uko ibintu vyagiye biragenda kuva igisagara ca Uvira gifatwa n'umuhari w'abarwanyi AFC na M23 kimwe mu vyibonekeje biteye agahinda n'ingene leta y'u Burundi hari bamwe mu mpunzi yatwara ku nguvu mu bibanza vyateguwe mu gihe izo mpunzi z'abanyekongo zo zashaka gusubira iwabo ahambere ayo mashirahamwe akavuga ko hari naho vyashitse harabu gucamirana hagati y'igipolisi n'izo mpunzi hamwe n'ivyo Ligiteka n'ishirahamwe King Umurundi Freedom akamenyesha ko leta y'u Burundi uko kuntu yitwaye atanyishu bizotanga kuri izo mpunzi naho biruko ayo mashirahamwe arashima tumwe mu twigoro leta y'u Burundi yagize mu kwakira izo mpunzi naho inyuma yaho yahavuyeho nyanga amategeko agenga impunzi y'i Geneve yo kwa 28 mu Kakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 951 amasezerano yemeza ko impunzi ihagarikwa gukingirwa n'igihugu yahungiyemwo mu gihe ibona ko igihugu yavuyemwo arico gikwiye kuyikingira kubw'ivyo rero ayo mashirahamwe agahamagarira leta y'u Burundi gutanguza ibiganiro n'igihugu ca Kongo kwihutira korohereza impunzi z'abanyekongo zivyifuza gutahuka iwabo kubandanya yitaho impunzi z'abanyekongo ziri ku butaka bw'u Burundi na cane abakeneye imfashanyo yihuta nayo ku bihugu bigize ubumwe bwa Burayi ishirahamwe ONU n'abandi bafatanya bikorwa b'u Burundi abo mashirahamwe yabisavye gushigikira u Burundi mu kubufasha gukora inshingano zabwo zo gukingira impunzi hamwe no gukurikiranira hafi ko agateka k'impunzi kubahirizwa no mu gufasha gutahukana mu mutekano abavyifuza.